Iyi video ndayigize kubera DJ Paul. DJ Paul muri iyo dosiye njyewe sindimo. Sinumva impamvu ugenda ugira ibiganiro uvuga ko njyewe ntarezwe. Umbabarire cyane ntusure kunshafuriza izina. Nta munsi numwe ndakuburira indero, nta munsi numwe njyewe ndaza ngo ndakubwire nabi. Rero habemwo kubahana byo kuvuga navyo ko ntarezwe, urashobora gufata umwanya ukarera abawe kugira nibaze bamere nkatwe tutarezwe. Ivyo navyo byo kudutera ubwoba ngo iki niki, twebwe mu Burundi dutegerezwa kugaruka kubera ko ni wacu, niho twavukiye, muri rusange ubuzima bwacu niho bwatanguriye. Umbabarire cyane njyewe sindi mu bantu batinya abantu, ibyo kubahana ndimwo ariko ibyo gutinyana sindimwo. Merci. Barafashe barasomorotsanya muri muzenya muri sinza hano nimba ari muri anniversaire. Ibyo sinibaza ko binakenewe ko murayivuga ngako si ibintu bikora abantu barezwe gutangura kugwana guterana ibidaje n'ibiki. Sinaho twivye bonye tubiye umwanya ko ni ibintu bigayitse cyane gose. Ibe kuri Chris MB, ibe kuri You your boy address promoter brother from another mama. Mr. Dreams Garso de chance. Nkuko mubibona ni inshuro nyinshi canke rimwe muzoza murambona kuri micro za Akiwacu Media. Ati umwanya rero nje kugira ngo tuyage kuki. Nje kugira ngo tuyage ku bintu bimaze imisi biriko biravugwa na cane ku baririmbyi nka Kiriku na Double J, aho ubona yuko bariko baragira tour mu bihugu bitandukanye vya Europe. Ariko amaze imisi hariko haravuga ibintu byinshi ku mbuga ngurukanabumenyi yuko Kiriku na Double J amahirwe yo kugaruka mu Burundi ari amahirwe make. Ariko harayasohotse video ya Kiriku ariko arihaniza umwe two kwita umu DJ benshi bamuzi nka DJ Paul, nkuko yari yabigaragaje. DJ Paul mu biganiro yagiye arakora ku ma TV online atandukanye ngaha mu Burundi yaravuze ati indirimbo ya Double J ariko na Chameleone ni indirimbo nagize mu ruhara, sintaho ingene umuntu ashobora kuyisohora. Vyari sanse yuko indirimbo izoja kuri YouTube ya DJ Paul. Byarateje uruhagarara aho ubona yuko indirimbo gushika uno mwanya turiko turavugana indirimbo yamaze gusibwa kuri YouTube channel ya Double J. Ivyo byose turaza kubishikako tubiyage ko kugira ngo mwumve uno mwanya twako turavugana ibiriko biripasa muri music industry y'u Burundi. Nikiriku yaraye asohoye video aho yariko novuga ngo yari karihaniza umwe mu basanzwe bategura ibiteramo ndetse ari no mu manager w'abahanzi bagiye batandukanye ariwe DJ Paul, aho Kiriku yashikirije amajambo y'abavuga ngo ndubaha ariko sintinya. Burundi ni igihugu catureze, ni igihugu twakuriyemo, ntaco tumaduhera hanze kubera amajambo y'umuntu kanaka canke kubera iterabwoba kanaka umuntu iyo bari karatubwira ati uyo avuga yuko ata discipline dufise. Reka ndabivuge muri iyo sens ya discipline kubera ko muri operation deruka gukora ubushize na Dan for really twababwiye ino nkuru Bineri Natali yayizanye ayishira ku mugaragaro aho yavuga ngo Kiriku yaganiriye mu rugo rw'abandi na Chris MB, ariko gushika uyu munsi ntituratora umuco canke DJ Paul nka manager wa Chris MB ntarigera avuga ngo ico Kiriku na Chris MB bafuye niki ku buryo bateranye ngo nibidaje. Ariko uyu munsi nkuko muri muravyumva muri iyo video. Iyi video ndayigize kubera DJ Paul. DJ Paul muri iyo dosiye njyewe sindimo. Sinumva impamvu ugenda ugira ibiganiro uvuga ko njyewe ntarezwe. Umbabarire cyane ntusure kunshafuriza izina. Nta munsi numwe ndakuburira indero, nta munsi numwe njyewe ndaza ngo ndakubwire nabi. Rero habemwo kubahana byo kuvuga navyo ko ntarezwe, urashobora gufata umwanya ukarera abawe kugira nibaze bamere nkatwe tutarezwe. Ivyo navyo byo kudutera ubwoba ngo iki niki, twebwe mu Burundi dutegerezwa kugaruka kubera ko ni wacu, niho twavukiye, muri rusange ubuzima bwacu niho bwatanguriye. Umbabarire cyane njyewe sindi mu bantu batinya abantu, ibyo kubahana ndimwo ariko ibyo gutinyana sindimwo. Merci. Barafashe barasomorotsanya muri muzenya muri sinza hano nimba ari muri anniversaire. Ibyo sinibaza ko binakenewe ko murayivuga ngako
si ibintu bikora abantu barezwe gutangura kugwana guterana ibidaje n'ibiki sinaho twivye tubiha umwanya kuko ni ibintu bigayitse cyane gose ibe kuri Chris MB ibe kuri n'abana DJ Pole ubwo yavuze yuko Kiriku yashwanye na Chris MB bari muri anniversaire. Amakuru yari nati yavuga yuko bashobora kuba bapfuye amafaranga bamuhaye ifana kugira ngo ashobore gukorana collabo na Chris MB. Amafaranga rero Kiriku n'indahara yariye nayo collabo arayibihima, nivyo ubona yuko biriko biriko birateza uruhagarara. Ubu rero hakaba hiyongereyemo na collabo ya Chameleone ndetse n'umuririmbyi Double J. Double J nawe yagize icyo avuga ku bijyanye n'ino saga bari kumwe na DJ Pole, aho yanditse text nini gose, text nini kabisa ndende, biboneka yuko yayifatiye umwanya udasanzwe kugira ngo ashobore kuyandika. Yanditse agira ati aba boss banje munyihanganire cyane kubona umuziki utakiri kuri YouTube. Impamvu murayizi, n'uwabikoze muramuzi na YouTube yamutweretse. Uyu mugabo mba numva ngo nawe ari mu bateza imbere umuziki w'u Burundi, ariko ndiko ngenda mbona ko ari muri bamwe baza bihiye batazi uko byarondewe, ngo tura tugabure wanse naho bimeneke. Bamwe mubona ngo nuguta indero nkuko agenda arabikora ibiganiro aducafuza avuga, ariko uko biri kose Imana niyo mucamanza mukuru kandi ukuri kwama gutsinda ikinyoma. Twibutse imvune tugira kubw'uyu muziki bituma twumva tutokwihanganira abashaka kuducinyiza batujya inguvu kubw'inyungu zabo kanaka. Gute je woza kumbwira ngo indirimbo ni gwawe uzi neza ko ijwi ari jewe n'amajambo akaba jewe, dufitaniye amasezerano ayahe? Ngo kubera umuririmbyi yayiririmvyemwo ari we wamuzanye gusa, yarandanguye canke yaranguze, ubu nzoza ndaririmba aziyitirira cyane. Ukuri nuko umunsi Chameleone aza mu Burundi twivuganiye umuririmbyi ku wundi, ndategura byose, turariha studio byose no kwimukana ivyuma aho yashikiye. Hama bivanye n'ingene abantu bari bamugendeye ari benshi, aca afata ingingo yo kubirukana bose, asaba ko abantu bose basohoka bakatubisa tukikorera akazi. Twasigaye turi batatu gusa, jewe na Chameleone na X-Effect. Muhinyanyuzi nawe yombeshutse, nimba mbeshi abari ngaho bose barabizi ko uyu mukuru wacu yasohotse mu bandi, dusigara turakora, nta n'iciyumviro na kimwe yigeze aterera, yaciye yitahira kuruhuka. Nanje nyene imari nguma ku kivi, ariko rero sinzi impamvu yari kumushira hanze kandi azi neza ko project ari yiwe kandi ngo yamurishe. Nta gahato karimwo, we nyene yaravuze ati JJ reka ndamu blessing hama Kiriku akiri akorane na Wizo Manizo, hama Wizo ashika buja atevye. Bon, ku bantu batazi Wizo ni mutoyi wa Chameleone, nawe nyine asanzwe ari umuririmbyi, yahora aririmba muri crew imwe no mu Hisi Radio. Bon, aravuga ati Wizo yashitse buja atevye, umwanya wo gukora iyo ngoma yindi ntiwaboneka, none basi niyo yari kuyita wiwe. Bukeye indirimbo twarayimurungikiye Bruyo kugira yumvirize ko twabikoze, twongera tunamushimira kuba yaduhuje na Jose Chameleone. Inyuma y'igiteramo yaruriye indege arataha, natwe indirimbo tumarana igihi mu mafone twiyumvira ukuntu twoja Kampala gukora amasanamu, tukaraba uburyo dufise n'ibindi turimo, tukabona vyofata igihe kinini kugira dukore video nziza iruta izo twakoze zose. Narijya yari collabo
y'umulegend twubaha mu karere. Uko byabandanije rero nuko mukuru wacu indirimbo yayigumanye muri phone ari Bruyo Draft, aguma yumviriza duhura avuga irarenze ngo nawe ajemwo canke ngo tuyimuhebere ibe bwiwe ko vyanse ko tuyikorera video. Mu nyuma turiyumvira turavuga ati uyu mukuru wacu ashizemwo imitahe tukayikorera amasanamu ari ku rwego indirimbo yoyiha igihagararo kuko audio turayemera ironse video nziza rero vyoba birenze. Mukuru wacu twaramwegereye turamubwira ati hamwe vyogenda uko tubishaka tukaja Kampala tugakora video nziza iri ku rwego na Chameleone tukamuronka indirimbo turayigira gwawe. Byarafashe igihe atubwira ko yamubuze bidakunda ko tuja kuyikora ngo ntibamwitaba ntibamwishura ngo tuvyihoze dukore akantu gasanzwe k'agakarton. Araduhamagara arakatwereka kumbe yaramaze kugakoresha atanivyo tuzi, turakabona turumigwa. Hama turamubwira tuti Mutama ntudukwakwanye burya twe ivyo dushaka si ivyo kabisa. Rero ko atari ivyo twumvikanye twe turakuyemwo akarenge, indirimbo tuzovyimenyera uko tuyisohora. Ntiyavyakiriye neza ahubwo niwe yashatse kutwiba indirimbo acafata audio itagira quality ariyo ya Bruyo turamurungikira, ariyo ya Bruyo twamurungikira aba arayishyize kuri YouTube hasigaye ko yuguruka gusa abantu bayibone kugira umwanya n'umwanya atwitange ace ayishirako. Hama twe twimenye inaji twataye turi kuronka ayagwiza tuyikora ayigwiza n'ubusa ngo ntaco twokora akaruta kandi karakamira. Gute indirimbo yoba gwawe ugashira Draft Bruyo kuri YouTube, indirimbo itagira mixage itagira mastering, niko kuba professional? Ugenda uvuga ko tutari canke nuko yarazi ko ataho yoyikura canke yashatse atwononere gusa, yashatse kuyidutanga. Gute Chameleone yokora intro azi ko wamurishe uri nyene indirimbo hama ntakuvuge? Gute umuntu umubura ngo muheze akazi mukore video canke waramurishe collab notebye nta mahera yoronka agura impano yanje. Iyo basanze bidakunda ko baguprofita uba ubaye umwasi. Muhumure abahinga kuri YouTube babirimwo umuzigo urasubira ubagwemwo anytime. Erega umuntu adozwa n'Imana. Niyo majambo novuga ngo Double J yanditse. Urumva yuko na majambo menshi aho ubona yuko yagerageje gutanga umuco aravuga ibintu byose, ariko novuga ngo muri bino bintu Double J yashikirije ngaha harimo ivyo manager wiwe yari yavuze ku kinyamakuru kanaka, ntiriwe ndavuga izina ngaha anya. Yaravuze yuko indirimbo yaba audio ikintu cyose cyakozwe muri iyo ndirimbo manager wa Birman Boy niwe yagize niwe yisofye amafaranga, ashiramo amafaranga. Uwo ni Akimoza yari karabivuga, ashiramo amafaranga, byose birakogwa. Mu nyuma nabo batangaye babonye yamaze kwiyitirira indirimbo. Manager wa Birman Boy arongera aravuga ati twebwe turi ready kwitaba ubutungane igihe cyose buzodutumako. Tugerageje gusesangura bino bintu biriko biravugwa ku mpande zose uko ari zibiri, biragaragara neza. Nubwo habayeho gukubitwa copyright kuri YouTube ya Double J, indirimbo igafutwa, ntitwigeze tubona iyo ndirimbo ya DJ Paul yari yashize by'ukuri ko ari draft cyangwa iyo bari projet fini. Mu gihe DJ Paul yoba yashize draft kuri YouTube yiwe, tuca tugaruka tukibaza tuti nimba by'ukuri yarabifisemo umutahe, why atashize ko indirimbo imeze neza akaja gushira ko indirimbo itarahera? Ivyo nibaza yuko
ni ibintu umuntu akomeza kwibaza mu gihe tutarabona umuco w'ingene ivyo bintu bimeze. Rero gushika uno mwanya navuga ngo ku mpande zibiri zishamiranye bose bamaze kugira ico babivuze ko, ndetse biteguriye kwitaba ubutungane umwanya uwo ari wo wose bohamagazwa. Turiko turavuga ku bantu bariko barakwiragiza igihuha batera ubwoba abaririmbyi bacu, bivugwa yuko nibashika mu Burundi bazoshikira mu gasho. Nagomba ndababwire ngo ikintu cose kibera kuri social media ntigisigura yuko nimba habayemo amakosa utegerezwa gufunga. Hari ubutungane babwitura bukakumviriza hama bukabatunganiriza. Ni ibintu rero novuga ngo Kiriku yamaze kwemeza neza, ndetse abwira abarundi n'abarundikazi yuko gutaha mu gihugu cyabo cy'u Burundi ari ngombwa, kandi atacotuma bahera mu mahanga kubera ko ikintu kanaka kiriko kiravugwa n'abantu bamwe n'abantu bagiye batandukanye. Rero gushika uyu mwanya two turavugana, indirimbo ya Double J na Chameleone yamaze gukugwa ku rubuga rwa YouTube nk'uko muriko murayibona kuri screen za Akiwacu Media. Indirimbo yamaze gukugwa kuri YouTube. Ntituzi ngo mbega none ko DJ Paul yakubise copyright Double J indirimbo igafutwa kuri YouTube. Este DJ Paul nawe agiye kuyipostinga kuri YouTube yiwe. Aho ni mu gihe DJ Paul yivugiye neza bwiwe aravuga ngo indirimbo ya Double J na Chameleone yari maze amezi arenga 5 kuri YouTube ya DJ Paul. Ati sinahuri impamvu Double J yagiye kuyisohora tutabivuganye tutavyumvikanye ko. Ikintu gihari ni giki dukeneye kumenya, eske DJ Paul niwe yaratanze amafaranga yo gukorwa kw'iyo ndirimbo? Ico ni cyambere. Ica kabiri, mbega Double J igihe yakora iyo ndirimbo na Chameleone, Double J bari bumvikanye neza yuko DJ Paul ari we azopostinga iyo ndirimbo? Ivyo ni ibibazo nibaza yuko Double J azoshobora kutwishura umunsi bazoba bavuye muri tour muri Europe, kugira ngo turonke umuco w'ibintu bigiye bitandukanye. Nibaza yuko nibashika i Burundi tuzogerageza uburyo bwose bushoboka dushobore kubaronderera amakuru ava kwa Double J, naho twumvirize ingene nawe abivuga. Ariko gushika uyu mwanya nuko indirimbo ya Double J na Chameleone yamaze kuva ku rubuga rwa YouTube ya Double J. Ikibazo gihari ni iki rero, ibintu vy'ama YouTube ku bantu baba basanzwe babimenyereye ni ibintu bigoye cyane, ni ibintu bigoye ku buryo Double J nawe bino bintu batabitunganije bishobora kurangira naho DJ Paul yipostinga. Double J nawe nyine arafise droit yo kugira yo gukubita copyright DJ Paul nawe indirimbo ikava kuri YouTube yiwe mu gihe yoba yayipostinze. Niyo mpamvu bino bintu ari ibintu byo kwitonderwa, kubera ko urabona yuko ni ibintu bigoye cyane. Turabandanya n'amakuru ava kwa Nerinat, aho ubona yuko umengo ashobora kuba afitaniye isano n'ibi bintu biriko biraba kuri Double J na Bakiriko ndetse na DJ Paul. Mw'ijoro rishize hari 18:37 aho Nerinat yanditse aravuga ngo leta tuzoyisaba aba banyamahanga baza kwiganza mu gihugu bakiyita amazina y'ikirundi bakaguma bakorera ububi bwinshi n'ubumafya bwinshi abarundi, ko yobaha umurongo batarenga. Nta kuntu hoza umuntu mu gihugu agakora ivyo ashaka, akagira ikibanza gikorerwamo ububisha bwinshi, akonona abana benshi, abahungu eka n'abakobwa, hama acaza no mu muziki gucinyiza abaririmbyi. Yireke mbandaneze kanaje abikatira muri Adobe. Ni Nerinat yagize ngo leta ubushubuhe bugomba gucamo yigumeze ko nakibatse
muri Adobe ibyo byose ca ndabikura. Ni Nerinati yavuze ngo leta tuzoyisaba abo banyamahanga baza kwiganza mu gihugu bakiyita amazina y'ikirundi bakaguma bakorera ububi bwinshi n'ubumafya bwinshi abarundi ko yubaha umurongo ntarengako. Nta kuntu mboza umuntu mu gihugu agakora ivyo ashaka akagira ikibanza gikorerwamo ububisha bwinshi akonona abana benshi abahungu eka n'abakobwa hama acaza no mu muziki gucinyiza abaririmbyi mumubwire yuko umwanya ari inyishu kandi mubike iyi stati un jour muzoyiposta birarenze cyane abatera inda yanke kwandikisha abana no turarushe n'uyu mu DJ w'umunyamahanga. Muri post Nerinati yanditse ntiyigeze avuga uwo mu DJ w'umunyamahanga uwo ari we, ntiyigeze avuga uwo mu DJ afise ibibanza bikorerwamo ububisha uwo ari we. Aba DJ dufise muri kino gihugu ni benshi, nibaza yuko nta muntu ashobora kuvuga izina ry'umu DJ mu gihe n'uwatanze iyo nkuru atashoboye kumuvuga. Nibaza yuko ivyo musanzwe mubizi yuko bihanwa n'amategeko mu gihe uvuze ikintu wagiriza umuntu ata preuve ubifitiye. Ibindi ko ndavuga nivyo Nerinati yanditse. Eske uwo mu DJ ariko aracinyiza abaririmbyi ninde? Ivyo byose novuga ngo ni inkuru twubaza Nerinati kugira ngo bishobore kubirongera umuco, ariko icyo nobabwira gushika uyu mwanya harashima kugira nti kumuvuga izina. Bizere yuko igihe yamuvuze izina cyane akaja indani mu mizi kuri ivyo bintu yari yashoboye kuvuga, tuzoheza tuze tugirene tubayagire mumenye ingene ibintu biriko biragenda. Rero novuga ngo gushika uyu mwanya saga ihari ya Kiriku na Double J ndetse na DJ Pole, novuga ngo Kiriku yamaze gukonfirma yuko gutaha ari ngombwa, kuko abantu benshi bakomeza kuvuga ngo Kiriku na Double J byarangiye ntibazigera bataha. Nibaza yuko no kugira ngo Kiriku arinde asohora iyo video yabivuze kubera ko yaramaze kubona amaposte menshi y'abantu bagiye batandukanye avuga yuko bano basore badashobora kugaruka mu Burundi, ariko nimba yarinze agira iyo video nuko yamaze kugirane kukonfirma yuko azotaha. Kandi ico nobamenyesha nuko ibintu byose bizokemuka, tumenye umuco. Eske indirimbo izosubira kuri YouTube ya Double J canke indirimbo izoja kuri YouTube ya DJ Pole nkuko yari yavuze yuko YouTube yiwe iyo ndirimbo yari imaze ko amezi arenga 5 iri muri private. Turagushimira nawe utarayigira niko kanya ko kugusaba ntugende udafyonze kano gakengeri kari ngaho munsi kugira ngo tubandane kubona feedback yanyu. Wowe ufise icubaza canke ufise icuterera kuri no saga ya DJ Pole na Double J ndetse na Kiriku, je muri commentaire ugira ico tubwiye. Nimba mwifuza yuko hari inkuru kanaka twobakorera uze wandike muri commentaire tubwira ati turakeneye amakuru y'umuririmbyi kanaka canke y'umuntu kanaka, kugira ngo ubutaha nitwaza ntituze twibagire kugenda tukubwiye ayo makuru wari wasavye. Yari Advance Promoter nkuko musanzwe mumenyereye, ni wa musore wanyu, wa musore akora ibishoboka byose kugira ngo mubandanye mubona ibintu bigiye bitandukanye. Ciao ciao.